dutanguranye n'isinzi ry'abantu riko raterwa muri vuga ngo Yeshua Yeshua Yeshua. Uyu ni Ndikumana asanzwe akora ibiteramo bikitabirwa n'isinzi ry'abantu benshi haba mu Burundi cyangwa hanze y'igihugu cy'u Burundi. Bamwe ngo Vyukuri imbaraga akoresha zoba ari iz'Imana koko cyangwa zoba ari iz'umwijima. Reka uno munsi turebere hamwe ubuzima bw'uno muvuga butumwa Ndikumana. Mbega vyatanguye gute kugira ngo yisange akunzwe ku isi yose nk'uko? Mbega nibiki yoba yaraciyemo kugira ngo yisange ku gasongero, ku mutwe, aho abantu bose bamureba, aho abantu bose avuga bakumva? Aha ni kuri Achieve Your Dream TV tubazana ibiganiro nk'ibi kugira ngo bibenspire bibafashe mu byo murimo, kugira ngo namwe mutere muje imbere, kugira nango mushitse indoto zanyu. Muri kumwe na True Boy. Achieve Your Dreams. Ndikumana ni umuvuga butumwa rurangiranwa ku isi. Izina ryiwe nta gutarizi haba mu Burundi cyangwa hanze y'igihugu cy'u Burundi. Uyu muvuga butumwa isaha ku yindi abantu barakira, abantu barakizwa, ndetse ibibazo byabo bigakemuka biciye kuri uyu muvuga butumwa Ndikumana. Hari abavuga ati mbega izi mbaraga yoba zikura ku Mana koko cyangwa bari handi hantu yoba zikura? Reka noneho tujye mu mateka yiwe duhereye mu bwana bwiwe. Ndikumana yavuze itariki 15 z'ukwezi kwa 6 mu 1973. Yavukiye i Bujumbura muri kate yitwa Rohero. Yavutse mu muryango w'abana 6, akaba ari we mfura muri abo bana bose. Yavukiye mu muryango wifashe, na urumva ko quartier Rohero atari quartier isanzwe na gato. Yakuze ari umwana yigunga, atari kubera ko yoba afise umutima mubi, ahubwo ari kubera amasoni menshi, kuburyo iyo wamubwiraga ngo avuge imbere y'abantu benshi bitari kumworohera na gato. Mu myaka yiwe ya 10 na 12 Ndikumana yari yumvamo ikintu muri we kidasanzwe, ariko ntatahukirwa icarico. Muri iyo myaka nyene yafana cyangwa yakunda umuririmbyi yaragezweho ico gihe yitwa Michael Jackson. Ico yamukundira naco kwari kubera ko yari umuntu w'icitegererezo, yari umuntu ashobora kwigirako, uwo bita mu gifrasa homme d'influence. Mu myaka yiwe ya 16 na 17 Ndikumana ntiyemera ko Imana ibaho, ariko au sens contraire umubwiye icitwa umuriro yarajugumira agahinda agashitsi. Ndikumana yakomeje akunda abantu bafise amazina akomakomeye ku isi. Mu myaka yiwe 19 yakunda umukinyi wa basket yitwa Jordan. Ndikumana yakomeza kwiyumva muri we yuko impera n'imperuka azoba umuntu akomeye, nubwo atabona ukuntu bizoshika, kanatsinda ko yikundira abantu b'ivyamamare, abantu b'abastar. Ivyo gufana Jordan yabishize ku rundi rwego. Muri iyo myaka nyene yaciye yinjira muri equipe yo gukina basketball, kanatsinda kw'Imana yari yamuhezagije uburebure vyari bimubereye pe. Haruhande y'ivyo yarafise n'undi mutima wo gufasha abatishoboye. Muri ivyo bihe nibwo yafata ingingo yo gukizwa, atari kubera gukunda Imana cyane, ariko ari kurondera imbaraga, ari kurondera power, kuko yabona benshi bafise izo mbaraga. Gukizwa kwiwe ntivyamworoheye na gatoya, kubera ko mu miryango yifashe babona yuko gukizwa ari ugutumwanya, gukizwa ari ubujuju, ndetse ari n'ubujinga. Nico gituma babona yuko abantu bakijijwe yuko ari abasegererezi, yuko ari abantu badasobanutse. Urumva yuko bitamworoheye na gatoya. Mu mwaka w'1993 niho muvyara wiwe yamusaba ati mperekeza tuje gusenga. Bagiye gusengera muri ya mashengero bita amasengero y'abakizwa, maze uwo munsi pastori yigisha ijambo ry'ubugingo budashira. Ndikumana aratinya, agira ubwoba, ndetse yakira Yesu Kristo avaho yihanye, avaho yakira Yesu Kristo avaho akijijwe. Aho hari mu mwaka yarahejeje secondaire. Amaze amashure yisumbuye yatanguye universite, nubwo yayize nabi kubera ko muri we yumva mu mutima wiwe hari ikintu kidodora, hariho umuhamagaro uvuga ati ndashaka unkorere.
mu mwaka w'igihumbi n'amajana 995 wamubereye umwaka mubi cyane, kuko ari wo mwaka yabuzemwo umuvyeyi wiwe, nyina wiwe akaba ari umuvyeyi yarasigaranye wenyene. Uwo musi abura nyina wiwe yaraye mu masengesho, maze avyuka mu gatondo ka kare, avyukira kuri morgue, akuraho ikiziga ca nyina wiwe, atangura aragisengera yongera aragisengera, maze ashika mu masaa 5 agisenga aririra Imana. Ariko amasengesho vyabaye ivy'ubusa, kuko nyina wiwe yari yamaze guhwera, yari yamaze gucikana. Nyuma yaho amaze kwiyakira, yerekeje mu gihugu ca Afrika y'Epfo agiye kubandanizayo kaminuza. Ariko nyamara yarafise igikomere gikomeye cyane ku mutima, ku buryo yari yafashe decision, yari yafashe ingingo yo kutubaka urugo. Yatinya yuko abana biwe bozohava bababara nkuko yababaye, bozohava baca mu bibazo yaciyemo amaze kubura abavyeyi biwe. Indoto ziwe yabona yuko ishure ritazozimushikanako. Ubwo yahura n'umuzungu ari muri Afrika y'Epfo, bahuzwa no kuba yarazi icongereza. Uwo muzungu aproposa, asaba Ndikumana ko bojana muri Zaire, ariyo bita Kongo ubu tuvugana, yuko boza muri Kongo kwimba inzahabu. Maze Ndikumana bivange n'indoto yarafise, yavuze ngo ntivyatevye bafashe inzira berekeza mu gihugu ca Kongo, ndetse icari cabajanyeyo barayikoze kandi kigenda neza. Ariko haciye igihe babazungu basubira muri Afrika y'Epfo gatoya, maze Ndikumana asigaye muri Kongo imubera kuzimu, kuko ubwo nyene intambara yacitera. Leta ya Mobutu iriko irarondera, iriko irasaka icitwa umunyarwanda wese, kubera ko aribo bagirizwa yuko aribo baroberi. Ndikumana ubwo yaciye afatwa yagirizwa ko ari umunyarwanda. Yagerageje kwisigura, ariko vyabaye ubusa, kubera ko babona ko asa neza nk'umunyarwanda. Ndikumana yafunzwe mu bwo bukomeye cyane, ku buryo yarafungiwe ahantu ha wenyene, ndetse amara imisi yose acunaguzwa n'abasoda bari bamucungereye. Vyasa nkaho bafashe icihebe canke inkozi y'ikibi. Haciye igihe yararekuwe, ariko arekugwa atafise iyaja n'iyava. Nibwo yatoraguwe n'abagira neza, baca baramutwara bagenda kumunyegeza. Yamaze imisi myinshi adasohoka, arara hasi, inda imbaragasa mu mpuzu zuzuye, ndetse kurya vyovyo vyari nk'umugani, kubera ko ivyo kurya wari nk'umuzi wibuye muri ico gihe. Harageze igihe arabura uko aryama, kubera ko yari yarushe kuryama hasi. Yari yumva mu mubiri ababara, amagufa ababara. Murazi neza yuko asanzwe anifite n'umubiri muto. Inzara iri mu kumwicira mu nzu, yafashe ingingo yo kugurisha ivyo yarafise bimwe, impuzu yarafise canke se ibirato yarafise yari yakuye muri Afrika y'Epfo, kugira ngo yunganire uwo muryango, ndetse bagure ubugari bwo kurya. Nubwo iyo bwaboneka babukoza amazi yonyene. Ndikumana harageze naho yumva agakiza, ivyo gukizwa yobiheba, yobivamwo. Ariko nyamara ijwi rikaguma rimubwira ngo humura, ndi kumwe nawe. Ijambo internet Ndikumana yarimenye ritaranabaho, kuko Imana yakomeza kumubwira ijambo internet, ariko atazi icarico. Wewe yaguma yibwira yuko swate ari company azokugura, ari company azoshinga, kubera ko muribuka yuko indoto ziwe kwari kuba umuntu w'umubillionaire, umuntu azwi cyane, umuntu akomeye. Nico gituma we yaguma yibaza ngo kumbure ni company azoshinga, ariko ntiyamenya yuko ari ubutumwa bw'Imana azokwiragiza ku isi yose buciye kuri internet.
ubuzima bwo kubaho nawe muri Kongo Imana yabumukuyemwo ubwo umugira neza yaza akamurira tike yo gusubira mu Burundi. Mu Burundi amaze kugaruka ntiyatevye cyane kubera ko yaguma yumva umuhamagaro, yaguma yumva ijwi rimubwira ngo genda. Yaciye asubira muri South Africa ubwo yaca ahura n'umunyafrika Senegal amwugururira icyo bita Gmail itarizwi n'abantu benshi icyo gihe, ndetse aca amwigisha informatique hamwe na communication. Icyavuzwe n'Imana cyari gitanguye gushika. Urugendo ko kuvugira ubutumwa kuri internet rwasa nkaho rutanguye mu mwaka w'2001. Chris Ndikumana yagarutse mu Burundi azanye icyo bita machine ordinateur. Ubwo yashika i Bujumbura acatangura kwigisha icyo bita informatique, word na excel. Kanatsinda yuko muri ico gihe atabantu benshi bari babizi. Yakomeje kwigisha word na excel, amafaranga bamuhemba akayajana gufasha abatishoboye, impfuvyi. Kanatsinda yuko ari umuhamagaro yarafise kuva mbere. Yakomeje kwigisha word na excel, ariko haciye imisi yisanga ari mu madeni menshi adashoboye no kuriha. Mu mwaka w'2006 niho yafata ingingo, niho yafata decision yo gukorera Imana vyanyavyo, nubwo iyo ngingo itamworohereza kuko atabona aho yotangura naho yoreka. Kubw'igitangaza c'Imana niho haciye haboneka umugira neza araza amuha ahakorera, amuha biro n'ibikoresho byose byo muri biro. Ubwo inzira yakangukwa itangura kuboneka. Mu mwaka w'2008 niho kanguka yavutse. Chris Ndikumana atangura kwandika amahishurirwa menshi cyane, ariko ntivyafashe igihe. Abamufasha baca baramuheba, baca baramuta. Chris Ndikumana yaciye atangura kubura amafaranga yo kuriha iyo biro. Vyaciye bituma yimukira mu kandi kabiro gatoya cyane, ndetse n'ibikoresho bike, ndetse yimukana na matara yiwe kubera ko iyo biro ariyo yararamwo. Urumva yuko ubuzima Chris Ndikumana butari bumworoheye na gatoya. Impinduka yiwe itangurana n'ubuzima bwo kutidodomba, ndetse ugashima Imana no muri vya bihe bibi, ukemera ubugombe bw'Imana akaba ari bwo bukubako. Mu mwaka w'2009 haje umuzungu w'umunyamerika aje mu Burundi, nawe atazi neza ikimuzanye, ndetse acahura n'umuvuga butumwa Chris Ndikumana aramufasha mu bintu bigiye bitandukanye, ndetse amurihira n'amadeni yose yarafise. Decision yo kutubaka urugo yari yarayihevye kera. Kanatsinda murumva yuko atari umutima w'Imana wo kutubaka urugo. Muri ico gihe niho yagiye kumenyana n'uwatinze amubera umufasha. Muri ico gihe kanguka yaramaze imisi atanga kuri internet. Yaragiye iragenda igera muri Canada gushika aho umukobwa umwe yayumvise arafashwa. Amaze gufashwa yafashe telefone atelefona Chris Ndikumana amubwira ko yafashijwe na kanguka. Chris Ndikumana icyo yakoze, yafashe nimero z'uwo mukobwa amushira kuri liste y'abantu bazoza bararonka kanguka imbere y'abandi bose. Chris Ndikumana yakomeje kuganira n'uwo mukobwa nk'ibisanzwe nk'umuntu afashwa n'inyigisho ziwe, ariko ntiyamenya yuko ari umufasha wiwe.
haciye amezi 3 Chris Ndikumana asengera umufasha yongera aganira ayaga na wa mukobwa, niho yumva ijwi ry'Imana riza kuri we rimubwira ngo uwo niwo wa mukobwa, uwo niwo wa mufasha umaze iminsi usengera. Uwo mukobwa nawe yaramaze igihe nawe asengera umugabo, kandi yari yaramaze guhabwa inyishu yuko Chris Ndikumana ariwe azomubera umugabo. Urukundo rwabo ruba ruratanguye nubwo rutishimiwe na bose, cyane cyane wo mu miryango. Kanatsinda yuko uwo mukobwa yaturuka mu miryango itoroshe, imiryango yifashe, ntiberekwa Chris Ndikumana kubera ko vyagaragara yuko Chris Ndikumana ari umuntu wo hasi, ari umuntu atifashe, ari umuntu yakubiswe. Imiryango y'umukobwa ngo nukuri si uwo mukwe twashaka. Vyashitse naho abantu batanga kuvuga ngo Chris Ndikumana yoba agwaye umugera wa sida, kanatsinda yuko muri ico gihe watema ugatongora. Umukobwa yumvise ayo makuru, biba ngombwa yuko Chris Ndikumana aja kwa muganga kwipimisha, yereka uwo mukobwa yuko akomeye, nyamara aramagara yiwe, ariko Chris Ndikumana asanzwe ameze. Ntivyatinze, ntivyatevye, uwo mukobwa yafashe rutemikirere yerekeza mu Burundi. Aza mu Burundi, azanye ikanzu ya mariage, aje gukorana ubukwe na Chris Ndikumana. Chris Ndikumana muri ico gihe nta kintu na kimwe yarafise co mu nzu, nta kintu na kimwe yaratunze, ariko kubw'ibitangaza vy'Imana inzu yarabonetse, n'ibikoresho vyo mu nzu vyose biraboneka. Ndetse Chris Ndikumana yakoze mariage itangaza, mariage itangaza abantu benshi. Inyuma ya mariage imiryango yatanguye kuguruka, ndetse Chris Ndikumana agura n'imodoka. Murumva yuko akazi kivuga butumwa kaciye gatangura kugenda neza cyane. Mu mwaka w'2015 niho neza Kanguka yatanguye gukwiragira hirya no hino mu magroupe ya WhatsApp, abantu barayihererekanya hirya no hino. Kanguka irakwira isi yose, ikwira abanyamerika, ikwira abanyakanada, ikwira abantu bose. Chris Ndikumana atangura no gusengera abantu biciye mwiyereka nanone giwe yari yarahawe rivuga ngo ni jewe nkiza, si wewe ukiza. Chris Ndikumana ababaye Chris Ndikumana. Ubu tuvugana hariho ibihugu bimwe bimwe ushobora gushikamwo, bakumva yuko uri umurundi, bakumva yuko uvuka mu gihugu Chris Ndikumana avukamwo. Ico conyene kigatuma bagufata neza, cyangwa se kigatuma bagutangarira, bakubaha, bakubaza ngo eske Chris Ndikumana uramuzi, murazinanye, muvuka hamwe. Reka ubuzima bwiwe tubugereze ngaha. Ese waba wafashijwe n'ubuzima na runo rugendo rw'uno mukozi w'Imana w'icamamare Chris Ndikumana? Ese nawe vyoba bikongereje intege bivanye n'ivyo uri kurakora, bivanye n'ivyo uri kuracamwo? Sangiza abandi iyi nkuru nziza y'umuvuga butumwa Chris Ndikumana, vyenda nabo ishobora kubafasha, ikabakura hamwe, ikabashira handi. Aha ni kuri Achieve Your Dream TV, kuri mikro mari kumwe na True Boy. Reka nababwire ngo ciao ciao.